izina ryiwe we urabizi. Weka jina mwenyewe unamjua. Mwami Yesu. Yesu Kristo. Uyu munsi jioni ya leo ndatahuye nimeelewa kwamba kw'imbabazi kwamba msamaha ari wo muti nkwiye kunywa ambapo ni dawa naweza kumeza kugira ngo nkire mu mutima. ili niweze kupona moyoni. Umutima wanje roho yangu Ijambo ry'Imana twakira umuvuga butumwa hanyuma umuyobozi wa gahunda aje kuba hano kugira ngo adufashe twakira ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, izina rikomeye ry'imbaraga, izina twaboneyemo agakiza n'amahoro, izina ryaducunguye, izina risumba amazina yose. Bibiliya ivuga ngo amazina yose azibagirana, ariko izina ryawe Yesu umwami rizahoraho ibihe bidashira. Niyo riduteranije hano kugira ngo twumve ubutumwa bwiza budakoze isoni. Ijambo ryawe Mana ni isabune, ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni amazi, ijambo ryawe Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umushitsi uko rizarimerera umutima waka mwami monika kurya kw'amazi afutse. Mwami Mana umanuke muri uyu munsi kugira ngo witamurure mu ijambo ryawe, ufashe abantu benshi baje banyotewe, abaje barushe Mana, abaje baremererewe, abaje bafite ibibazo, abaje barwaye, uyu mugoroba bahure n'ijambo ribakiza, ijambo ora, ijambo rihuza umuntu n'ubugingo Mana. Urakoze kukuri Imana izayumva. Dusengeye ijambo ryawe, umuvuga butumwa ugiye guhaguruka mwami, umukoreshe abe igikoresho cy'agaciro kugira ngo ari wowe wenyine uganiriza itoraniro ryawe Mana.
dusabye twizeye tugushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashimezi. Abaririmbyi mugaruke, abaririmbyi ngo mugaruke babasabye. Ya mama buntu yasabye abaririmbyi bagaruke. Mama buntu yasabye banakorinja. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. turagushima. We glorify God. Uhari byose birashoboka. To you everything is possible. Uhari abagwaye barakira. When you were there, the sick Uhari will be delivered. ababoshwe barabohoka. The tie will be tied. Uhari ijambo rigira ubushobozi. Where you are, the word has a Turahaye power. kazi kubaho kwawe. We welcome your presence. Turahaye kazi ubushobozi Welcome bwawe. your power. Muhemu yera mwiza. Holy Spirit. Umurongozi. The leader. Umujanama. The advisor. Umwigisha mwiza. The great teacher. Ubane natwe muri Be uyu with mwanya. us from now on. Wigisha abantu Teach your bawe. people. Wigisha ubwoko Teach your bwawe. nation. Wikorera igikorwa Do muri your uyu work. mwanya. Uhari Yesu. When you are Byose there, everything is birashoboka. possible. Mwemu yera uhari. Holy Spirit, when you're Byose there, everything is birashoboka. possible. Imana When data. God is here, Uhari byose when you're here, birashoboka. everything is Bana possible. natwe muri uyu Be mwanya with us, mwiza. glory. Ndagomba ngo ntaba ari jewe. Please not Ariko be me. izina ryawe uhoraho Thy name be rishigwe glorified. hejuru. Turakubashe. We lift up Turagukomeye you. amashi. We obey you. Turakuvugirije We honor impundu. you. Uri Imana You are nziza. God, great Uri Imana God. igira You neza. God of Uri Imana goodness. ishoboye You God byose. of mercy. Uri Imana yo You gushimwa God of ibihe power. byose. Urabereye. You are great. Urabereye. You are great. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you so much. Imana ibahe umugisha May God bless mwinshi. you. Haleluya. Amen. Ndabasabe kubwo kubaha ijambo tuve hasi. Let me ask you to respect the Aya word of majambo tugomba God. Stand dusome up tuyasome duhagaze. so we can read the word of God. N'abantu Stand up. turabubaha. And we even respect Abahambaye people. tukabubaha. The authority people, we respect them. Barengana When they tugahaguruka. walk
we mu stand up. mabarabara barenganya imiduga When they igahagarara drive their cars, we stand up. ariko Imana data wa But twese God Almighty, arengeye abo bahambaye He's above bose everybody. iyo dusomye ijambo When ry'Imana we read the word of si God, iry'umuntu ariko ni iryayo not for somebody, but for God. tuyubahe rero twese tuve Let's all hasi respect Him, obey Him, stand up. mu gusomera ijambo When ryayo we read the word of God. dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko From Mark igice c'indwi 7, turasoma umurongo wa 15 15. ce dusimbira ku 19 Then we go to 19. dushikane ku 22 Then to 22. haravuga ngo It says, nta kintu na kimwe kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya ariko ibivuye mu muntu nibyo bimuhumanya 19 kuko kitagiye mu mutima wiwe ariko kija mu nda kigaca mu nzira yacu ibyo yabivugiye kuzirura ibyo kurya kandi aravuga ati ibiva imbere mu muntu nibyo bimuhumanya kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ibyiyumviro bibi ubushakanyi ubwivyi ubwicanyi ubusambanyi ukwifuza kugira nabi ubugunge iby'isoni nke ijisho ribi ibitutsi ubwibone ubupfu urashaka gusoma bandanya nta kibazo. ni sawa Yep. okay kaze mufate ibyicaro Would you please take seat? ndagomba dusangirira ijambo muri uyu mugoroba I want us to share the word of God. rivuga ngo umutima It says the heart. uyu mugoroba ndumva ashaka kuvuga ku mutima This evening I want to say about the mwemu heart. yera yandongoreye kuvuga ku Say mutima about the soul. umutima w'umuntu Soul of somebody. niwo nshaka kuvugako That's what I want to talk about. aya majambo dusomye These words, hari mu gihe abafarisayo n'abanyabwenge it b'ivyanditswe was when the Pharisees and other people, baje kuri Yesu they went to Jesus. baramubwira bati They told him, mbega mwami King, haleluya Amen. haleluya Amen. baraza kuri Yesu They came to Jesus. baramubwira bati mbega They mwigisha told him, Teacher, kubera iki abigishwa bawe barya badakaravye why would your disciple eat without washing their hands? kubera iki bihumanya bakarya badakaravye Why they eat with the dirty hands? bo guhumana babona ko ari umuntu kurya adakaravye For them to be cursed was to eat without washing your hands. ariko Yesu arababwira ngo But Jesus told them, yababwiye ijambo rikomeye told them the power ku of murongo wa words. gatandatu On number 6, arababwira ngo abantu banyubahisha iminwa yabo he says, your ariko people, imitima yabo iri kure yanje he says, your people obey me with the mouth. bansengera ubusa They call me kuko for nothing. inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu For their teaching is for people. aba bafarisayo n'abanyabwenge The b'ivyanditswe Pharisees and the wise people, bari barabwiwe na ba sokuru na ba they sokuruza were told with their grandparents yuko kizira kurya that badakaravye you never eat without washing your hands. kandi ibi na twebwe barabitwigisha And then we also do the same. twakuze mu miryango We raise up in the batubuza family gufungura when tudakaravye they say don't eat without washing your hands. ariko twebwe But us, bashaka kutubuza kwandura indwara they want us to prevent us mu from the gihe cy'aba sickness. bafarisayo But for the Pharisees n'abanyabwenge and the b'ivyanditswe wise people, bobo kurya for badakaravye them to eat without ibyo ba washing your hands, sokuru bari is barababwiye that the ancestors bari told them. bababwiye ko bazoba bahumanye They told them it's the curse. uriya adakaravye ko azoba When ahumanye you eat with not washing your hands, you curse yourself. kandi rero Therefore, ibi bari baravyubahirije they did respect this one. baravyubaha cyane They respected this. bakavyubahiriza They rwose respect it so much. gusumba ivyo Imana ivuga More than what God says. Imana idufashe May cyane God bless us. by'ukuri For there, haleluya haleluya amen, turi kumwe amen. Bariko barambwira ngo nchange mu Giswahili n'icyongereza nta ngorane. sawa Bwana Yesu asifiwe. Waongea Kiswahili tuko pamoja. Bwana wabariki. haleluya Amen. abantu Watu hari igihe twubaha cyane kuna wakati tunaheshimu ibyo sana. abantu batubwiye
tunavyoambiwa na watu, ibyo abantu batubujije watu wakituongelesha tukavyubahiriza, tunaheshimu hiyo gusumba zaidi ibyo Imana ivuga. yale Mungu anasema. Nibyo Yesu Hivyo yabishije. Yesu amesema, Arababwira ngo abantu banyubahisha iminwa gusa, watu wenu wananiheshimu kwa mdomo, wariko imitima yabo iri kure yanjye. bali roho zao ziko mbali na Ibi mimi. byo gukaraba imbere yo gufungura, Kuosha mikono kabla ya kula, abafarisayo bavyita Wafarisayo walikuwa nasema kwari ukubaha heshimu Mungu, umuntu ntahumane, mtu kuko basogokuru maana badutegetse gukaraba wametuadhiri ngo niho umuntu atobahumanya. sema hapo utakuwa hujalaniwa. Ibyo gukaraba amaboko Kuosha mikono ni iby'inyuma, hiyo ni baadaye, naho bihuriye havijakusana. ni iby'inyuma. Inyuma hiyo ni baada ya mambo. hapana, ni ibyi Hayo ni ya nje. ibyo gukaraba Kuosha mikono ni iby'inyuma, ni mambo ya nje, si iby'imbere mu si ya muntu. ndani kwa mtu. Naho bisabisana n'iby'imbere mu muntu, Haiendi na mtu, naho bisabisana n'ibiri mu mutima w'umuntu. haviendi pamoja na roho ya mtu. Gukaraba ugomba ufungure, Ukiosha mikono ukitaka cyangwa kula kugenda koga muri au dushe kwenda kuoga, ni iby'inyuma, hiyo ni naho mambo ya nyuma. bisabisana n'umutima. Haijakusana na moyo. Ariko abafarisayo n'abanyabwenge Lakini b'ibyanditswe Wafarisayo na wenye hekima barabyubahiriza walikuwa rwose, wakiheshimu ko ariho boba bubasha Imana. hapo ni kumheshimu Mungu. Uburyarya Sasa hiyo ni kwa ngo niho boba bubasha Imana, hapo watakuwa wamemheshimu. ariko mu mitima yabo bubahiriza gukaraba, wanaheshimu sana kuosha, bubahiriza gukaraba, wanaheshimu kuosha, ariko mu mitima lakini ndani ya mioyo hari ibindi. kuna mengine Ku munwa gusa kwenye mdomo bakumva ko bubasha Imana wanamheshimu Mungu, bakaravya intoki, wanaposha mikono, ariko mu mitima lakini ndani ya mioyo kubaha Imana atabiriyo. hakuna kumheshimu Yesu arababwira ngo Yesu akamwambia, bansengera ubusa, unaniombea bure, kuko inyigisho maana bigisha mafundisho yenu ntibyagezwe hiyo n'abantu. ni sheria za watu. Gukaraba inyuma byari byagezwe Kuosha mikono ni n'abantu, sheria za watu, byari byategetswe ilikuwa n'abantu, ni sheria ya watu, ariko Imana nayo lakini Mungu irafise icyo tugomba. ana kitu anahitaji kwetu. Ikigomba Anahitaji nini? nuko imitima yacu Kama roho zetu ariyo yomwubaha imheshimu gusumba ibindi zaidi byose, ya kitu nuko chochote, imitima yacu kwamba roho zetu ariyo yokoga neza, ioshwe vizuri, ikezwa gose kuoshwa vizuri gusumba gukaraba kuliko amaboko. kuosha mikono. Haleluya. Haleluya. Umutima, Moyo moyo ni igihimba kigize umuntu. ni moja wapo ya viungo vya mtu. Dufise ibihimba byinshi, Tuna viungo tofauti, kandi ahandi Bibiliya iravuga ngo birakeneraniye. pengine Biblia inasema ya kwamba kila kiungo kinahitaji mwenzake. Urutoke rurakenera amaso, Kidole kinahitaji macho, amaso arakenera amaguru, macho yanahitaji miguu, amaguru agakenera na amaso. miguu inahitaji macho. Bibiliya iratubwira ko Biblia bikeneraniye, inasema kila kiungo kandi kinahitaji tubiravye no mu mwenzake. kubaho kwa misi yose Na tukiangalia maisha ya kawaida birakeneraniye. kila kiungo kinahitaji Ariko mwenzake. umutima, Lakini roho umutima Roho. ni igihimba gikomeye cyane. kiungo chenye maana Ndashobora sana. kubaho ukuboko Naweza kwacitse, nikaishi mkono umeondoka, ndashobora kubaho ukuguru kwacitse, naweza nikaishi mguu umeondoka, burya n'amatwi yocika pale hata kama masikio yanakatika nobandanya nk'abaho, naweza nikaishi, n'ijisho ryohuma. jicho likiondoka. Murabizi hariho abantu bariho Kuna watu wapo bagendagenda wanaenda ariko batabona hawaoni cyangwa batavuga. au hawaongei, N'ibindi bihimba, ni viungo vingine ibindi bihimba Viungo vingine. birashobora kutabaho, vinaweza visiwepo, umuntu akabandanya akabaho. tukaendelea kuishi. Aha nshaka kuvuga Nahitaji kuongea umutima moyo ko ari igihimba gikomeye kama cyane, ni kiungo, ni igihimba gikomeye cyane, kiungo chenye maana, ni igihimba gikenewe. kiungo kinachohitajika. Ata mutima Bila moyo ntushobora kubaho. huwezi ukaishi. Umutima uhagaze, Moyo kisimama burya kubaho biba bihagaze. huwezi ukaishi tena. Umutima rero Moyo sasa ni igihimba gikomeye cyane, kiungo cha maana. nicyo gituma umwanditsi w'imigani Ndiyo maana mwandishi wa Methali amesema mu gice cya 4:23 4:23 yaranditse aravuga ngo ameandika akisema, ulinda umutima wawe linda moyo wako kuruta uko worinda ibindi kuliko byose. yaendayo yote. Mu yandi majambo, Kwa maneno mengine, kuruta uko worinda ibindi bihimba byose, zaidi ya kila kiungo ulinda umutima wawe. linda moyo wako, Kuruta uko worinda ubutunzi zaidi ya bwawe, kulinda utajiri ulinda umutima linda moyo wawe. wako. Haleluya. Amena. Linda umutima wawe. Linda moyo wako. Yabivuze kubera iki? Amesema kwa nini? Nuko nyene umutima ari igihimba Kwa gikomeye sababu cyane. moyo ni kiungo muhimu sana.
hagiye mwibibi kukiingia mabaya umuntu wese aba mubi mtu anaharibika mu mutima hari mwivyiza kwenye moyo kukiwa mema umuntu wese aba mwiza anakuwa msafi n'ibyo akora bikaba vyiza matendo yake yanakuwa mazuri ariko hagiye mwibibi lakini kukiingia machafu n'ibyo akora biba bibi matendo yake yanakuwa kubaho machafu kwiwe kuba kubi maisha yake yanakuwa machafu abera n'abantu mubi anakuwa tena mbaya kwa watu ariko mu mutima hari lakini ivyiza moyoni kukiwa hari mema ivyiyumviro kukiwa vyiza mawazo mazuri kubera umutima kwa sababu moyo ni cicaro ni kikao c'ivyiyumviro cha mawazo c'ibigumbagumba cha emotions ibi byose bibaye mu muntu yote yakiwa ndani ya mtu bituma afata ingingo yanasababisha atachukua hatua bivanye n'ibi vyiyumviro kulingana na n'ibigumbagumba mawazo na emotions za bimurimwo umuntu agafata ingingo mtu anachukua sheria bisigura ngo ivyiyumviro maana yake mawazo ya mtu biri mu mutima w'umuntu mawazo ndani ya mtu iyo bibaye bibi vikiwa umuntu mabaya acafata ingingo mbi mtu huchukua sheria mbaya n'ibigumbagumba vyiwe biba bibi hata emotions zikiwa mbaya iyo bibaye vyiza ivyiyumviro emotions mawazo yakiwa umuntu afata ingingo mtu nziza anachukua sheria nzuri tulinde umutima wacu linda moyo wako imitima yacu tuyirinde moyo yako tuyilinde tuyinjire mu ivyiyumviro bibi isiingiwe na mabaya tuyirinde tuyilinde sana moyo avuze wetu kurinda umutima wakisema chunga moyo ntiyashaka wako kuvuga kwambara igikingira igikiriza hawajasema uvae kinachozuia kugira umutima kifua. ntushikirwe Ili moyo n'imyambi tusikiwe na ntushikirwe n'amasasu na risasi sico yashaka kuvuga hajaongea gusa kuhusu hiyo oya hapana nivyo ni kweli no kuwurinda nyene ivyo ari byo byose amasoro ntawugwemwo na kweli kulinda risasi zikija twama tunabibona abasirikare bari ku rugamba canke bagiye ahantu batinya wao wakienda sema babona hameze nabi atamutekano hari ni pabaya barambara ibintu bikingira igikiriza wanavaa shield harya mwibaza ngo baba bakingiye iki unafikiri wamezuia nini baba bakingiye amabere wanalinda maziwa mwibaza ngo baba bakingiye iki unafikiri wanazuia nini umutima wanalinda moyo baba bazi ngo umuntu akaraswa mu mutima wanajua ukipigwa kwenye moyo ibyiwe byose bizoba ya biheze kwako yote anasimama umutima ni igihimba gikomeye cyane moyo ni kiungo muhimu sana rero shaka kuvuga kuwurinda nahitaji kusema kuulinda ivyiyumviro bibi mawazo mabaya ibigumbagumba bibi emotions mbaya uwurinde gusumba uko worinda ibindi vyose linda zaidi ya kulinda kila kiungo haleluya amena ikintu avuze ngo uwurinde akisema linda mu yandi majambo kwa maneno mengine yashaka kuvuga ngo amehitaji kuongea uvyitwararike wewe ujihadhari sana witwararike ibijyanye n'ibyinjira mu mutima wawe ujihadhari na yanayoingia ndani ya moyo wako witwararike ujihadhari n'ivyiyumviro birimwo witwararike bimeze mawazo gute yaliyomo jihadhari bimeze gute yakoje mawazo haleluya amena haleluya amena aba bafarisayo rero wafarisayo hapa yesu arabishura Yesu akawajibu arabishura arababwira ngo akawaambia ibija mu muntu yanayoingia ndani ya mtu sivyo bimuhumanya hayajamnasiri ariko ibimuvamwo yanayotoka ndani yake nivyo bimuhumanya ndiyo yanamchafua ibiva mu muntu yanayomtoka ndani nivyo bimuhumanya ndiyo yanamchafua ibija mu muntu anavyokula mtu birinjira vinaingia bigaca mu nzira yavyo vinapitia njia yake bikabandanya vinaondoka ntibigaruka havirudi ngo bihumanye umuntu havinasi mtu oya biribandaniriza bikagenda vinaendelea ariko ibivayo lakini vinavyotoka aravuga yuko amesema arivyo bihumanya umuntu ni vinamnajisi aca mtu arabatomorera akasema arababwira ngo ibiri mu muntu akasema ndani ya mtu ivyiyumviro bibi mawazo mabaya usomye kuri uyu murongo wa 22 ukisoma na rimwe 22 ngo imbere mu mitima y'abantu ndani ya mioyo ya watu havamwo ivyiyumviro bibi kunatoka mambo machafu ubushakanyi uzinzi ubwivyi kuiba ubwicanyi mauaji ubusambanyi uzinzi ukwifuza kutamani kugira nabi kutenda mabaya ubugunge kutokuwa ivyisoni nke kutokuwa na ijisho aibu, ribi macho mabaya ibitutsi matusi ubwibone kujiona ubupfu na kifo pia ivyo nivyo yadondaguye hayo ameyataja ibi vyose burya vyicara mu bantu hayo yote yanakaa ndani ya ibi mtu vyose burya bibitse mu bantu yote yanakaa ndani ya mtu nubona ko tugenda muri ino si tunaona tunatembea mu duniani mitima y'abantu harimwo ibintu vyinshi ndani ya mioyo ya watu kuna mambo mengi imana yarakoze Mungu ametenda mema itashize umutima ngaha ambao hakuweka moyo umuntu hapa. wese agenda arabona
ibiri mu mutima. Kwenye uso mtasione ndani ya moyo. Imana yarakoze Mungu amefanya mema. itaremye umutima wuguruye Hajaomba moyo ukiwa mfunguka. uri hejuru ngo abantu bose Ukiwa basome. juu kila mtu aone. Hari umuntu yogera ahantu Kuna sehemu ukifika abantu bakiruka watu wanakimbia bagahunga na kukimbia basomye ibiri mu mutima wawe, wakisome aliyomo ndani yako. babonye ibyiyumviro bibi biri mu Wakiona mawazo mutima, yako mabaya. babonye ubusuma buri mu mutima, Wakiona wizi ndani babonye yako. ubwicanyi buri mu Wakiona mutima, uwaji ndani yako. bohunga Wanaweza wakakimbia. bohunga. Wanaweza wakakimbia. Ariko Imana nyene irazi ubwenge, Lakini Mungu mwenye hekima yawushize hariya hataboneka. ameweka mafichoni. Aha rero uko twicaye aha, Hapa tumekaa sasa. hari byinshi biri mu mitima Kuna mengi yacu, ndani yetu. hari byinshi biri mu mitima Kuna yacu. mengi ndani yetu. Ubusambanyi, Uzizi. ubusambanyi si hajya, si bya bindi umuntu yamaze gusambana, kuryamana n'umuntu. Uzinzi si pale ambapo mtu tayari amelala na Oya, ukibyifuza unapotamani hariya mu mutima niho bizungurukira, ndani ya moyo ndo niho umuntu vinasuka. abipangira. Ndipo mtu anasema Ukibyifuza ukitamani uba wamaze gusambana. tayari umezini. Ukifuza kwiba Ukitamani uba kuiba, wamaze kwiba. wewe umeiba. Mu byiyumviro Ndani ya mawazo yako niho bipfira ndipo kuna kandi vitu. niho bikirira. Ndipo kuna uponyaji pia. Aha rero turimwo byinshi Hapa tuna mambo mengi ndani. byinshi, Mengi sinzi biri mu mutima wawe. sijui ndani yako. Hari igihe turi mu rusengero Kuna wakati tukiwa kanisani ibyiyumviro biba byiza mawazo yanakuwa mengi. kubera baririmbye, Kwa sababu wameimba, bataziriye, wameabudu, watambye, wamesifu, ibyiyumviro bizunguruka mawazo yanazunguka bikaba byiza. yanakuwa Mbere mazuri. niyo turi mu rusengero Tukiwa kanisani turaniyumvira ku bijyanye n'iherezo. tunafikia pia Hari igihe kuhusu twiyumvira mwisho. ibijyanye n'iherezo Tunafikiria ryacu, kuhusu mwisho wetu. ariko twarengana Lakini umuryango tukiondoka nje bigahinduka yanabadilika ibyiyumviro. mawazo. Wabona umugabo w'abandi Ukiona mke wa mwingine ugatangura kumwifuza, unamtamani, abandi bakifuza ibirenze. wengine wanatamani mambo Mu mitima makubwa. hakabamo ibintu byinshi Ndani ya cyane. moyo kunakuwa mambo Imana mengi sana. idufashe cyane, Mungu atusaidie. ducunge cyane, Tulinde sana. turabe cyane Tuangalie ibiri sana. mu mitima yacu Ndani ya n'ibiki. mioyo yetu kuna Linda nini? umutima wawe, Linda moyo wako. ntupfe kwinjira mu bitabereye, Usiweke mambo ntube machafu. mw'ibyiyumviro bibi, Usiweke mawazo ntube mabaya. mw'ibyifuzo bibi. Usiweke mawazo machafu. Linda umutima wawe, Linda moyo wako. kandi nta wundi Hakuna azowukurindira, mwingine atakayelinda. ni wewe. Wewe tu. Umutima wawe niwo uzowurinda. Moyo wako ndio utaulinda. Nta muvyeyi azorinda umutima Hakuna w'umwana, mama atalinda moyo wa mama. nta mwana ashobora kurinda umutima Hakuna w'umuvyeyi. mtoto atalinda moyo wa mama. Wewe ku gatwe kawe, Wewe mwenyewe. wewe niwe wirinda, Unajilinda. urinda umutima Linda wawe. moyo wako. Kandi rero Pia birashoboka, inawezekana. birashoboka Inawezekana. ko turinda ivyiyumviro bibi imitima Kama tulinda yacu, mawazo mabaya ko ndani ya moyo turinda wetu. ivyifuzo bibi imitima Kulinda yacu, mawazo mabaya ndani ya moyo kuko wetu. turafise Maana uburenganzira tuna authority. bw'uko ivyiyumviro bije Ya mawazo yakija tubihindira kure, tunakemelea mbali. tuvyirukana. Tunayakimbiza mbali. Wumvise bitanguye kuza Ukisikia yanaanza kuja, ukabisohora unakimbiza mbali. mu gusenga, Unaomba. ukirukana Unakemea ivyiyumviro bibi, mawazo mabaya. ivyifuzo bibi, Mawazo machafu. ukavyirukana. Unayakimbiza. Birashoboka, Inawezekana. bikuvako, Inatokana na wewe. bikuvako. Inatokana na wewe. Iri jambo rigendane, Neno ko ari wewe uliendalo. utegerezwa kurinda Ya umutima kwamba wewe wawe. una uwezo wa kulinda moyo wako. Kubera iki? Kwa nini? Umutima niwo uzobona Imana. Moyo ndio utamwona Mungu. Oya, si amaguru meza azobona Sio Imana. miguu mizuri itamwona Bwana. Oya, Hapana. si ubwiza bw'inyuma Sio buzobona uzuri wa Imana. nje utamwona Mungu. Yaba ari ivyo nta abeza ntibogiye ikuzimu, Ingekuwa hiyo wazuri wasingeenda kuzimu. ariko umutima niwo uzobona Imana. Moyo utamwona Mungu. Haleluya. Amena. Na n'uyu munsi Na leo sasa naraba kubigaragara, ni uti. Haangalii kuna uyu mubiri naho tuwugeragereza hata kama tunapendeza mwili wetu. kuwukorera ibintu nyene ngumere neza, Kupendeza vizuri. nguse neza. Fanane vizuri. Abamama turabizi, Akina mama tunajua. ugasanga abantu bariko barikora, Unakuta watu tuvyita kwikora, wanajitengeneza. bakikora, umuntu agahera mu kiyo, agacegwa mu rusengero, Anaingia kanisani. yari karegeranya ivyo ku mubiri Akakusanya mambo ya mwili. kugira ngo aze kuja hanze asa neza. Aenda nje akiwa mzuri. Abantu bagacegwa mu gikorwa Watu c'Imana, wanakuwa late kwa yari kazi ya Mungu. karagerageza Anajitahidi. kugira ngo uyu mubiri use Ili neza. kwamba mwili wake ufanane Uyu vizuri. naho twowukorera iki? Hata kama tukitenda
uyu si uzobona imana, Mwili hautamwona uyu si Bwana. uzobona Mwili imana, hautamwona Yesu. si uzobona imana. Hautamwona Mungu. Umutima, Moyo. umutima, Moyo. umutima, Moyo. umutima, Moyo. umutima. Moyo. Uyu mubiri Uyu mwili. turagerageza kuwugaburira, Tunaweza tukaupatia chakula. estoma tukayiha ibyo ikeneye, Stomach tunaipatia kinachohitaji. tukayiha, Tunaipatia. ariko estoma Lakini tumbo si izobona imana. haitamwona Mungu. Si cyo gihimba gikomeye Sio kiungo mwafaka mu bugingo bwacu, kwa nafsi yetu. umutima. Moyo. Rero hari igihe twitwararika iby'umubiri cyane, Kunakuwa wakati tunajitahidi kwa mambo ya mwili. tukabyitwararika iby'umubiri, Tunajitahidi sana. tukibagira iby'impwemu, Tunasahau ya roho. tukibaza ngo uwo mubiri uzobona imana. Tukifikiria kwamba mwili utamwona Mungu. Oya umutima. Moyo. Kandi burya Pia ibyo twitwararika cyane tunayojitahidi biragaragaza abo turibo. inaonyesha sisi ni akina nani. Ibintu twitwararika gose Tunayoyafanya sana kwa nguvu. gose, Tunayojihadhari ibintu sana. dushira ku mutima cyane Tunayoweka moyoni biragaragaza abo turibo, inaonyesha sisi ni akina nani. biragaragaza abo turibo. Inaonyesha sisi ni akina nani. Ibyo tuvuga Tunayoongea biragaragaza abo turibo, inaonyesha sisi ni akina nani. bikagaragaza ibiri hariya mu mutima. Inaonyesha ndani ya moyo kuna nini. Nubwo hari igihe abantu bashobora kwiyorobeka Hata kama watu wanaweza nk'uko aba bafarisayo bakunda kwiyorobeka, kama vile wafarisayo walikuwa wanafanya, ariko hari igihe lakini kuna wakati umuntu atomboka, mtu anatomboka, agatomboka, ugaca ubona ibiri indani, anaona ndani ya moyo, kuko burya ibibogaboga mu kwa mutima sababu yanayokuwa niko ndani ya Matayo moyo. yanditse, Ndivyo Matayo ameandika. nibyo akanwa katura, Ndiyo moyo unasema, by'akanwa gasohora. ndiyo moyo unatoa, Hari igihe umuntu atomboka. ndiyo roho. Umunsi umwe Kuna siku moja nakiriye abamama babiri nimepokea kina mama wawili bari bafise ibyo bapfuye, walikuwa na matatizo ndani yao. hanyuma Kisha umwe aravuga mmoja kaongea, aravuga ukuntu uwo mugenzi we yamugiriye nabi, yamugiriye nabi. Sema mtendea vibaya. Wa mumama wundi aho yicaye Yule mama mwingine alipokuwa abona ariko aragira hasira, ndavuga ahaza kuvugira akiongea ibara riragwa, utakuwa matatizo. ukabona yuko Naona kabisa agira pasuka. anahitaji kupasuka. Hanyuma wa wundi aravuga Kisha mwingine anaongea, araheza, akamaliza. wa wundi atanguye Yule kuvuga. mwingine alianza kuongea, Ndababwire yari umumama mwiza, alikuwa mama. nahora mbona Yesu ashimwe. Niko naona Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, avuga bukebuke, pole pole, mwiza cyane, umumama mwiza cyane, mugabo avuga bukebuke. Ndababwira atanguye kuvuga, Nawaambia alipoanza kuongea, yaratombotse, ametombokaka, yaravuze ibintu, ametomboka maneno, aravuga, aracika igikoko, akawa mnyama. bwa bwiza bwiwe, Uzuri wote Aho- wake. naho nari nabubonye ndabubura. Nilipoona uzuri ukaondoka. Sheri, Sheri. ariko rasiyo yabuze. Lakini kikosa We. we Aho rero wibaza ngo uri umugabo unahitaji ni mwanaume nk'abandi bagabo, kama wanaume wengine. kamukiye muhora. Kuna mbona mnakaa kimya sasa? Mwe muri abamama Ninyi ni beza, wamama wazuri. muri abamama Ninyi beza, ni wamama wazuri. ariko tuzobaza ababafise mu Lakini nzu, tutauliza waume zenu. tuzobaza ababafise mu nzu Tutauliza. bo bazi ukuri. Kwanza wanajua ukweli. Kuririmba ngaha Ukiimba hapa. ni sawa, Ni sawa. ariko tuzobaza ababafise mu Lakini nzu, tutauliza mume wako. twumve ko mutameze nka wa mumama. Ninyi sio kama yule mama. Hemwe Ninyi. mu rusengero Kanisani. abarundi nibo bavuze ngo Warundi wamesema. n'umusazi aratinya ikambi, ngo n'umusazi aratinya ikambi. Hata kichaa. Bisigura ngo Opa kambi. bisigura ngo Maana yake. tugeze mu rusengero Tukiwa kanisani. turibuka ko ariho Imana iba, Tunakumbuka Mungu anajivana. umuntu akiyegeranya. Utanijifanya. Hariho n'abandi baza mu rusengero Wengine wakiwa kanisani. bahinduye inyambaro, Wamebadilisha mavazi. mwahurira mu gisagara hariya Kutana mjini. vuga hariya iwacu, Kule kwetu. hariya mu gisagara iwacu Kule kwetu. cya Bujumbura, Bujumbura. mwahurira mu gisagara Kutania pale. canke ku kazi, Au kazini. Yesu we. ukibaza uyu ni wa Huyu ni muririmbyi, yule mwimbaji. uyu ni wa mudiyakoni, Huyu deacon. uyu ni we Huyu ni yule. canke siwe. Au ni mtu mwingine. Uwundi munsi Siku nyingine. nagiye kubona hari umwigeme nasanze ari umumama, Kuna mama mmoja. nibaza ngo Nilikuwa nakigeme nafikiri ni kabinti. kaje kwishengero, Amekuja kanisani. hanyuma yarankeneye. Kisha alikuwa Ico ananiita. gihe nariko ndigisha, Nilikuwa nikifundisha. hanyuma barambwira ko
oya ntacyo bambwiye Hawa jewe nani? namubonye asohotse Nimemwona kitoka nje. mugabo ndamubonye asohotse Alipotoka nje, ndavuga ncambwira abanyeshuri nariko ndigisha ambia wanafunzi nafundisha. ni vy'ukuri hindukira muri uriya muntu Geuka mwangalie yule. oya urya muntu abajejwe umutekano twari kumwe Watu ambao wanaangalia usalama. nca ndababwira naho rero mujejwe umutekano Ninyi mkiangalia. mwore kuriya muntu akava muri runo rupanga agasohoka Mnaweza kumwacha yule mama mutamukosoye bila kumsaidia. yari yambaye impuzu Alikuwa amevaa. yari yambaye ijipo yari yambaye ijipo sketi, si ndio? ijipo Sketi. ijipo Sketi. aha nuko ariko izindi mpuzu Hapa ni kwa sababu kuna nguo nyingine. ku mavi Hapa kwenye goti hararenga kakatari gato ilikuwa inapita kidogo. iyo jipo nibaza mu kuyishona niyatwaye n'imetero ikwiye Hiyo sketi haitachukua hata 1 foot. tisi yayo nibaza ko itakwira imetero Nafikiria nguo hiyo haikuchukua muda. yari yambaye akantu gato Alikuwa amevaa nukuri ateye isoni yani haibu. nca ndabatuma nimumumpamagarira Nikamwambia mumlete kuko yarondera jewe kwa sababu alikuwa anatafuta. aho rero kwari kugira ngo aze ansange mu ishure bamurabe Hapo alikuwa aje alikute shuleni wamwangalie. aca araza Akaja, arinjira akaingia. nca ndamubaza ntiwari unkeneye Kama ulikuwa unanihitaji? ego Ndio. nari ndabakeneye Nilikuwa nawahitaji. bari babantumye Walikuwa wamenituma? ego Ndio. ego Ndio. nari ndabakeneye Nilikuwa nawahitaji? bari babantumye Walikuwa wamenituma? ariko aramanura Anashusha. ariko aramanura Anashusha. ije kure Inakwenda wapi? kandi idakwiye Wakati ni chafu. idakwiye Wakati hayenei. hanyuma Kisha nca ndamubwira nti ni sawa ntuzogaruke urudi siku nyingine. hanyuma kandi yashitse ambwira Alipofika ameniambia, ngo Yesu ashimwe Bwana Yesu asifiwe. ndibaza burya yarakijijwe by'ukuri Alikuwa anamjua Yesu. burya by'ukuri Kweli yarakijijwe huyu alikuwa ameokoka. nukuri umuravye Ukimwangalia nanaga oya n'akantu kari kamuriko ko kwerekana ko yubaha Imana ya kuonyesha kwamba anamheshimu Mungu. hanyuma nca ndamusaba Nikamwomba ntuzogaruke urudi tena. kwari kugira ngo tuze tuganire Ilikuwa inahitajika tuongee naye. ndamubaze amakuru yiwe Nimuulize habari zake. yaraje uwo munsi namuhaye Akaja siku nilimpatia. acaza yambaye iyindi y'ikanzu Vaya kanzu. apana ishika ku birenge Sio ambayo inafika huko. oya ni kanzu yari yagutse Ilikuwa ni pana kidogo. mugabo nayo nyene umuyaga wihenze ugahuha Lakini na yenyewe umuyaga wihenze ugahuha na gatoya kija upepo. yari abamwegereye arega burya isoni ntizica nyene kuzambara Unajua aibu sio ya mwenyewe. hari umugani w'ikirundi uvuga ngo isoni ntizica umuvyinnyi nk'umurorerezi Ya kwamba aibu haiui anayecheza. ajya uriko aratamba Yule ambaye anacheza. aragira ukuguru kutariko Anaiba. we wabaziti vyakomeye Yako sawa. akibaza ngo vyakomeye Anafikiri mambo yako sawa. n'abamuraba Akiona mwangalia. ibintu ariko aragira Sema anafanya nini huyo? akaba aribo bagira isoni Nini ndio mlikuwa na burya n'umuntu yambaye atikwije mtu ambaye hajajistiri. niko biri Ndivyo ilivyo. niko biri Ndivyo ilivyo. abagira isoni n'abandi Wanaokuwa na umuyaga uhubushe upepo kiu. abamubonye bari kumererwa nabi Watu walikuwa wanamwona ingekuwa. ndamubaza rero amakuru yiwe Nikamuuliza habari zake. narababaye nsanga arubatse Nikakuta ni mama mwenye mji. nsanga n'umumama Nikakuta ni mama. afise abana babiri Ana watoto wawili. hama ndamubaza Nikamuuliza. ni none we urakijije kuko wandamukije ngo Yesu ashimwe Lakini wewe umeokoka mbona umenisalimia Bwana Yesu asifiwe? ngo yego Akasema ndio. yego ahubwo nijewe nserukira ishengero Mimi ndio ninawakilisha yari kanisa. ishengero ryavuye muri Cameroon Ilikuwa kanisa kutoka Cameroon. niwe yariserukira mu Ndiye alikuwa Burundi anawakilisha Burundi. uri umurongozi rero Wewe ni kiongozi. harya umuntu ibimugize n'ibiri hariya Mtu yanayomjenga hayamo ndani. n'uri hariya Ni yale ambayo umuntu yamo w'ukuri n'uri hariya Tu wa kweli hayamo ndani. ibituma abantu bambara uko bambara Yanayosababisha watu wavae n'ibiri wanavyovaa. hariya Ni yaliyomo ndani. hariya Ndani. hariya Ndani. imana idufashe cyane Mungu atubariki sana. imana idufashe cyane Mungu atubariki sana. imana idufashe cyane Mungu atusaidie sana.
turinde imitima yacu lindeni mioyo yetu kuruta uko tworinda ikindi cyose. kuliko tuyalinda mambo yote. Nariko ndavuga ngo ivyo witwararitse Kwa nikisema unayojitahidi nivyo bigaragaza uwuri. ndio yanaonyesha wewe ni nani. Witwararitse umubiri w'inyuma Ukijihadhari mwili wa nje biragaragaza yuko inaonyesha bayana uwuri we hariya imbere. wewe ni nani ndani yako. Simvuze ngo muzogende ubusa, Sijasema mwende uchi, oya ni mu witwararika umuntu awambika impuzu tuvae vizuri iwukwiriye. ambayo inastiri. Usomye mu Baroma, Ukisoma Paulo yarandikiye Abaroma, Warumi, Paulo amewaandikia Warumi, Abaroma igice c'umunani Warumi 8:5 umurongo wa 5 gushika ku murongo w'8 Romans chapter 8 aravuga verse ngo 5 to 8. kuko abaganzwa na kameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa n'impwemu bitwararika ivy'imwemu. Abaganzwa na kameremere k'umubiri baca bitwararika ivy'umubiri, abaganzwa n'impwemu hariya indani baca bitwararika ivy'imwemu. Wanayoongozwa na roho wanajihadhari na mambo ya roho, wanaongozwa na mwili hujihadhari na mambo ya mwili. Ego bakavyitwararika Wanajihadhari, bakabishira ku mutima. wanaweka moyo. Abarongorwa na kameremere k'umubiri Wanaoongozwa na baca bitwararika ivy'umubiri neza, hujihadhari mambo ya bakabishiramwo ingufu zabo zose, wanaweka nguvu zote, bakabishiramwo amafaranga yabo. wanaweka na pesa zote. Ariko kandi abarongorwa na mwemu Lakini wanaongozwa na roho baca bitwararika ivy'imwemu. wanajihadhari mambo ya roho. Mbega bitwararika ivy'imwemu kubera iki? Je, kwa nini? Kugira imwemu ibandanye ivyibuhe, Ili kwamba roho ibandanye amnenepe, ivyibuhe. amnenepe. Haleluya. Amena. Abitwararika ivy'umubiri nabo Wanajihadhari na mwili, baca bitwararika ivy'umubiri. wanajihadhari na mwili. Abarongorwa n'umubiri Wanaongozwa bitwararika na mwili, ivy'umubiri, wanajihadhari na mwili. barawuha Wanapatia bakawuha mwili, wanapatia. kugira umererwe neza, Uwe sawa. uhage. Ujae, Mugabo umubiri rero lakini mwili nasanze udahaga, haushibi, ntuhaga. haushibi. Bagatanga ibishoboka Wanatoa kila kugira umubiri umererwe Ili mwili neza. uwe sawa. Mve abantu basigaye banibagisha hemu Watu wanafanya surgery kwa kugira ajili ya mwili. ego umunsi umwe nagiye kwa muganga i Dubai, Nimeenda Dubai hospitali, hanyuma baramvura baraheza. wakatibu wakamaliza. Hano bahejeje kumvura Walipomaliza mbona haje abaganga 4. ukaja waganga wanne, Umeze neza? Ntego umeze neza. Aca barantangura barampresenta, wakanipresent. barambwira bati uyajejwe ibi, uwajejwe ibi, ubajejwe ibi. kazi zake Baca banyereka n'umumama wakanionyesha w'umuganga ajejwe kubaga abantu kugira ngo ibihimba birenze ko wakanionyesha mama ambaye anafanya surgery iti watu wawe na shape bitameze neza, ambaye haiko arabikura ko ngo akabigorora neza yeye ananyosha na uko umuntu ashaka. kama vile unapenda. Navuga nehe Nikasema ndio. ni ubaga ibiki n'ibiki. Unapasua nini? Aratangura arambwira ngo ukeneye izuru ryiza Hadi pua nzuri, ngo ndashobora kurikata neza chonga vizuri, hanyuma ukagira izuru ryiza inakuwa nzuri. n'ibindi. Nikasema mengine, ngo bene izo nda zisanga zaragiye hariya. hiyo tumba ambayo imemwagika huko, Ngira Imana ko nayinyegeje uno mambo munsi. mazuri leo nimeificha. ngo turashaka kuzigabanya, Wanaweza wakapunguza, ukazigabanya napunguza, hanyuma umuntu akegerana anakuwa neza. na shape. Urabona umuntu amaze kuvyara 4 5 Utakizama na 5. aguma ndaba nta rero ariko arabiye iwanje Nikasema anaangalia ku kwa mutima ni ntayo ndaguha, Nikasema sikupatii. Awa. nayo ndaguha ngo Nikasema ukatagura, sikupatii. sindaguha. Sikupi. Bajejwe ngo gukura kw'ibihimba birenze. Wanakata viungo. Erega iki ni kirenzeko, Hii haiko zaidi. si kirenzeko, Haiko zaidi. no ni nda y'umugisha. Ni tumbo ya None ko nagira ubu nikajamwo Mbona umwana, kumekuwa na mtoto ndani? Piga Bwana makofi. ni nda y'umugisha. Yes, ni tumbo ya baraka. Sinzokwigira ngira isoni ku bwayo. Sitakuwa na aibu kwake. Nzoza ndayambika neza Nitakuwa gusa. naivika vizuri. Sinzoyitwarira hejuru, Sitoweka juu. nzoza ndayambika neza. Nitaiweka vizuri. Mugabo ngo ntware babagagura, Lakini wakatekate. aho ngo umuntu aba uwitwararitse umubiri. Anayojihadhari mwili. Aho rero mwibaza ko bisaba amafaranga angana iki? Lakini naomba pesa ngapi? Menshi, Nyingi. bisaba amafaranga menshi. Pesa nyingi.
haro kubara kugira ngo umubiri umere neza. Hapa sasa ni mwili uwe sawa. Ariko ejo Lakini wa mubiri ukaguca mu myanya y'intoke. na mwili unaondoka. Wa mubiri bakatwara hariya mwivu Wanaweka kuzimu. bakabika yukabora. Mu minsi mike y'itatu inyozi bazamaze kuza. Ariko abarongorwa na mpemu ngo bakwiye guca bitwararika ivy'imwemu. Haleluya. Kugira ngo imwemu yabo ivyibuhe, imwemu yabo ihage, iyi mwemu nayo ikaba ari izobona Imana. Nimuretse twitwararika ivy'imwemu, imwemu yacu tuyigaburire, ikidusaba cose tuyigihe. Imwemu yacu irakeneye ijambo, twukora ibishoboka tuyigaburire ijambo. Imwemu yacu irakeneye amasengesho, tuyiha amasengesho, tuyigaburire ihage, ivyibuhe, izobona umwami Yesu ivyibushe imeze neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Abarongorwa na mwemu. Haleluya, haleluya. Hariho abatapepeye ngira abarongorwa na kamere mere. Kuna wasiopepea labda wanaongozwa na mwili. Umurongo wa 6 turavuga ngo Mstari wa 6 unasema kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu. kujihadhari mwili huleta kifo. Uyu mubiri nawo twitwararika gute? Hata kama tunajihadhari mwili Bizana urupfu. inaleta kifo. Burya aho hanze Hapo nje sinavuze mu rusengero, sijasema kanisani. hari abantu bazi kwikora. Kuna watu wanajua kujipamba. Hari umuntu yanteye inkuru, Kuna mtu amenipatia story. umupapa Baba mmoja ariko arambwira inkuru za madamu, akiniambia habari za mke wake, kubera madamu wiwe kwa sababu mke wake aracegwa iminsi yose ibaho kwa siku zote mu rusengero. anachelewa kanisani. Hanyuma rero Kisha niyo dufise iminsi mikuru y'igihugu, hata tukiwa na sikukuu za nchi umugabo wiwe akamucereza. anachelewesha mume wake. Amaze kumucereza, Anapomchelewesha sinzi ukuntu twabiganiriyeko, tumeiongelea hiyo. aca arambwira Akaniambia ati madamu aceregwera mu kiyo, mke wangu kwenye kioo, ati ahubwo muzontabare mu muhanure, naomba mnisaidie. acegwa ari mu kiyo, Amechelewa akiwa atagiye mu kiyo. akiwa kwenye kioo. Burya isaha irashobora guhera. Inaweza kaisha. Ati nubona ko ncereza, Nani anichelewesha? arashobora kuncereza saa 2, Anaweza chelewesha saa 2. yari yavyutse saa 12. Ameamka saa 12. Isaha yose mu kiyo. Saa yote kwenye kioo. Arambwira ngo Akaniambia uzi n'amakuru madamu ko adashobora kuza muri saro kwakira umuntu hawezi kaja kwenye saluni kupokea mtu atabanje gushirako make up. kama hajajipamba. Ntibikunda. Haiwezekani. Bamubwiye ngo umushitsi araje, Akimwambia mgeni yari mu cyumba, akiwa chumbani arashobora gufata iminota 30, anaweza kuchukua 30 ariko minutes arashirako make up. making makeup. Nashaka kugenda hakumunwa Hawezi kawa atatuhari, akaenda aha hapa ataduhari. na pale. Aravuga ati ntibikunda. Akasema haiwezekani. Yambwiye ko adashobora kuja muri salo. Singeweza kwenda kwenye saluni, Oya, muri salo mu nzu. kwenye living room. Nashobora kuza kwakira umuntu Hawezi akaja kupokea mtu atabanje gushira ka make up. kama hajajipamba makeup. Ntibikunda. Haiwezekani. Mwavyumvise? Umesikia? Mwumvise uwo mwitwarari? Umesikia hiyo jihadhari? Mwumvise uwo mwitwarari? Umesikia hiyo? Mwumvise ibyo yitwararitse? Umesikia nayo jihadhari? Hemwe. Eh. Oya ngira ntimwavyumvise. Labda hamjasikia. Urumva isaha yose akayitanga. Saa yote anamaliza. Hanyuma wanashika muri saro, Ukifika kwenye saluni, wa musheri ntanakubwire ngo waberewe. na yule sheri mume wako asikwambia kama unapendeza sasa. Itu. Yeah. Jewe naciye mbikura ibishatsi. Mimi nimeondoa hiyo. Naciye umve. Imishatsi. Nywele. Cyangwa ibyo by'ama make up. Makeup. Bikoze ibyaha gusa nta bindi. Inakuwa tu inaweka tu ndani. Hakuna mambo mengine. Jewe naciye mfata ingingo. Nimechukua hatua. Nararavye imishatsi izo zirancereza. Nywele zinachelewesha. Imishatsi iriko iranyaga amahera nari gukoreramwo Nachukua Imana. pesa nachukua pesa. Amahera nari gufashisha imfuvyi Pesa n'abapfakazi. ningesaidia yatima na wajane. Nkayamarira mu mushatsi. Napatia nywele. Kiriya kibanza twarimwo Ina nafasi tulikuwemo. baza kudusokoreza muhira. Walikuwa wanakuja kutetea. Nimba ari ugusuka bagasukira muhira. Wanatusikia nyumbani. Ibintu vyose. Kila kitu. Hageraho dufise urubanza Kuna sherehe. nk'itariki imwe y'ukwezi Kama kw'indwi, tarehe moja mwezi wa umunsi wo saba. kwikukira, Wakati wa imanza nkazirya. freedom.
urumva baca bazinduka mu gatondo ntushobora kurara washokoje bihabe vyononekana amaso y'abene gihugu abaguhanze baza mu gatondo byaca binsaba kuvyuka saa 10 n'uwusokoza abakaja kumutora izo saa 10 bakamuzana nkaja akanyoza akagira ibiki aho rero urubanza n'urwa saa moya yaje saa 10 umubebe ndamutaye mu gitanda umubebe mutoya n'umubebe mukuru mtoto mkubwa unajua maana yake ubu hari ayandi mazina mwitana si ndio majina mnaita si baby si ndio baby rero baby mutoya baby mdogo na mukuru na baby mkubwa nkabasiga mu gitanda saa 10 ngo ngiye gusokoza eti naenda kuchanua bakagira aho saa 10 kwa bari kugira ngo sinze kumucereza bakagira baca bameza ku munota wa nyuma nkagenda ndiruka kwambara amavutano umutima uri mu kirere hanyuma tukiruka tukagenda ariko rero nta munsi n'umwe yigeze ambwira ngo urabere hajaniambia mume wangu napendeza erega ntavyo abona haoni kuko yaguma kanguka kwa sababu alikuwa anaangalia uyu mugore arancereza uyu mke wangu ananichelewesha uyu mugore jewe ndago warancereza atanichelewesha uyu vanchereza ananichelewesha urumva nawe nyene yarahahamuka mu kibanza cyane yeye alikuwa anakosa amani mva nshitse nikifika ntiyigera ambwira ngo sinigeze abivuga ngo uraberewe haniambii kama unapendeza agahanga gashinga nkarindi ko avuga ngo waberewe na ya saa 10 navyutse saa 10 nimeamuka nkabura nasikosa ito ndavuga nte ibi bintu nikasema mambo haya ibi bintu haya mambo haya ibi bintu haya ibi bintu hivi vitu uwundi munsi siku nyingine mamagara uza kunshiriramwo ibi byo mu mutwe nikamwita mtu wa kunekea product byari byo bijanye no gusuka sinzi kuntu byari bimeze ilikuwa ni mambo ya kusuka hanyuma araza arabikora akaja kafanya mu bisanzwe abandi babigirira amahera make wengine wanafanya pesa wacha ambwira ngo rinda muhe 70,000 akaniambia nimpatie 70,000 abandi babigira ku 10,000 abaye mesha akabi 10,000 wengine ni 10,000 nikasema ubwo ayansabye narinda yafise nilikuwa nayo ariko ndavuga nta mahera nikasema pesa hii erega bugi uko twakoresheje amafaranga tuzobibazwa jinsi tumeurudi ndavuga nta mahera nciye mu myanya y'into nikasema haya pesa pana bigenze gute imekuaje aya mafaranga ntanze 70,000 nilipe 70 ndayahaye umuntu nipatie mtu ni ntakebwa yeye hajaokoka yari ntakebwa hajaokoka hariho umupfakazi yaraye inzara kuna mjana amelala hari umupfakazi bashobora kuba basohoye mu kuna nzu mjana wametoa ndani ya nyumba kandi igihe cyose ntanze amahera mu bintu byo ku mutwe na kila wakati nikitoa pesa imisozi hari igicapo cy'umumama w'umupfakazi nilikuwa naona sura ya mama imbere yanjye jana anakuja mbele yangu kandi aje akija haza muri jewe ibijyanye no kuriha inzu kulikuwa kuna kuja kumlipia nyumba kandi mu nyuma ndamubajije na baadaye nilipomuuliza nasanga yari yabuze amahera yo kuriha inzu nilikuwa hajapata pesa ya kulia kodi mu nyuma ndatinda ndabona ntibi bintu nikaona ya mambo Imana kirambwira ko ndiko ndonona Mungu ananiambia ni haribu pesa si ibyo gusa sio hayo tu uwundi munsi siku nyingine haza umumama kukaja mama mwingine yararamutse arongora igikorane alikuwa anaangalia mkutano nico yaraje kumbaza nk'umurongo alikuwa anakuja kuniuliza kama kiongozi arambaza ati arunama arambaza akakaka niuliza nanje nja kumwumviriza na mimi nikamsikiliza ngiye kumwumviriza nilipomsikiliza numva munuko nikasikia nanuka nikasema mu mutwe hanuka kichwa kunanuka umunuko mubi nuko mbaya ndavuga uyu mumama uyu mama aracyaryamana n'umuntu ubu analala na mtu je nibaza yuko ata muntu baryamana kuko nimba aryamana n'umuntu yaragowe na mume wake amekufa ni kibazo ni shida munyu murazi ko nahavuye ndamubaza baadaye nikamuuliza namubwira ibintu sinobirekuye siwezi nikaacha hii ndamubaza ntuheruka koga mu mutwe ryari umeoga kichwani lini acha arambwira ngo haheze ukwezi nasema kuna mwezi murumva ukwezi mnasikia mwezi yanka ko vya bindi vyonokara kuacha asiharibike ndavuga nti hemu honyene haheze indwi wiki moja numva umengo hariho ikitagenda nasikia kuna mambo mabaya hanyuma ukwezi sasa mwezi ndavuga nibi bintu turiko turakora mabaya mambo tunayofanya bizodukoza ibara yatakuja kufanya mabaya hanyuma mu nyuma yahavuye agaruka arambwira baadaye akaja kaniambia urazi ko tutakijyamana unajua ya kwamba aba mu cumbi we nanje nkaba mu wake kiwanje kwake nalala kwangu ndavuga ni mana yo nikasema Mungu wa mbinguni
usanga byavuye no kuri ibi birashoboka. Labda inatokana kwa hii. Sinamubajije byinshi Kumuuliza mengi. ariko ibyo byose Lakini yote. isuku, umwanya, muda, amafaranga, pesa. Numva ndavyiyumvira ko Nikafikiria ndi munsi siku nyingine bacha baraza kunsuka. Wakaja Wanyuma ibyo nasutse bya nyuma siku ya mwisho baraza kunsuka. wakaja kunisuka. Dutangura saa 2 zo mu gatondo. Tukaanza saa 2 asubuhi. Hanyuma Kisha umutware wanje arataha saa 8. mume wangu akaja saa 8. Asanga ndicaye baracariko baransuka. Akakuta wanaendelea kunisuka. Yamuga ngo mbega bwa bundi bavuga ko ugira uje muri ivyo. Naho ukiri kuva ngiye ku kazi. Akasema wakati umeanza saa 2 unaenda kwa lele. Uliyomo hata sasa. Mimi kutoka kazini. Nego ndi turaheza. Akasema hatujamaliza. Oha. Akasema muri n'ingorane. Muna shida? Acarabandanya. Akiendelea. Araruhuka. Akapumzika. Araja muri sport. Akaenda kwenye agaruka saa 12:30. Akarudi saa 12:30. Anchako. Ananipitia. Ati kuva cyagihe. Akasema wakati ule. Uracicaye aha. Hata leo unakaa hapa. Nego. Akasema ndio. Ndakubwije kuri muri n'ibibazo. Nakwambia ukweli muna shida. Izo ni ngorane. Hii ni shida. Aho ntibari bwampezeko. Walikuwa hajamaliza. Twahejeje saa 2 yindi z'ijoro. Tumemaliza saa 2 ya usiku. Murumva amasaha 12. Masaa 12. Baricaye. Wanakaa. Ngo bariko baransuka. Wananisuka. Sinasenze. Sijaomba. Uretse kukumangira. Usipokuwa fanya. Murambabaje. Unaniumiza. Unaniumiza. Na Yesu nigeze mvuga. Hakuna Yesu nimesema baba. Kwari ugushinyiriza gusa. Ulikuwa ni kuumia. Murambabaje. Unaniumiza. Sinigeze nsenga. Sijaomba. Nta Biblia nazanye ngo some. Sijachukua neno nisome. Umunsi wose nguyo. Siku yote hiyo. Ndawumaze. Nikamaliza. Jewe bampejeje. Lakini na mimi walipomaliza. Ndavuga nibibi. Nasema haya mambo haya. Aya masaha. Burya nari kuyamara imbere ya Yesu. Kwani nisingekuwa mbele ya Mungu? Nari kwirirwa nahagurutse ngaha. Sasa hapa nilikuwa nasikia naumia. Narahindukiza uko. Nilikuwa nageuza. Nkongera ngahindukiza uko. Nageuza tena. Numva umengo havyiye. Hii hapa imevimba. Aya masaha nari kuyamara imbere ya Yesu. Nahagurutse. Ningemaliza mbele ya Yesu bila kusimama. Mbega muriko murankurikira. Mnanifuata lakini. Muriko murankurikira. Pandisha mikono tuone kama mnanifuata. Aya masaha nari kuyamara imbere ya Yesu. Ningemaliza mbele ya Yesu. Nahagurutse. Bila kusimama. Ndavyiyumvira ko. Nikafikiria. Sanga natakaje. Sema nimepoteza. Natakaje umwanya. Aya masaha 12. Jewe nzoyagarura gute? Bizogenda gute? Numva ngitse umubabaro. Kubona nigeze mvuga Yesu. Nigeze soma ijambo. Sinigeze senga. Sijaomba. Umunsi wose. Siku yote. Ndiko ndakora ibintu. Nikifanya mambo. Bizoma 7. Bigaca bisa nabi. Nkaca nongera nkakurayo. Ndavuga ubu n'ubuhombe. Ubu nukonona. Ibimana navyizobimbaza. Ndaca ndasenga. Ndavuga ni Imana nshoboza. Ibi bintu je ndabihevye. Haya mambo nayacha. Ndabihevye. Nayacha. Ndabihevye. Nayacha. Nca ndafata ingingo. Nikachukua sheria. Hajya ahantu rero. Ile sehemu sasa. Kubera bivyo kurabwa n'abantu Kwa bose. sababu kuangaliwa na watu wote. Ugira uravuze ko ukeneye kwimosha. Ukisema unahitaji haircut. Ngo nibibaho. Nasema hapana hiyo. Nta mutambukanye w'umugore w'igihugu atagira imishatsi. Rais ambaye adasokoza ibigobe. Atagira ibiki n'ibiki. Afanya Chandabugaza. nikafunga. Ndavuga ni ndabugaje. Nikasema nafunga. Ndabugaje babadamu bose bari hafi yanje ndabugaje. Mama wote nafunga. Ubu ninamuhamagara ngo nzanire uwumwe. Nikimuita niletea nao ni Atocha nzanira. atamleta. Jewe gusa icyo nkora. Ndabaza umutware wanje numve. Nauliza mume wangu nisikie. Icabivugako. Yeye anasemaje? Ndabapfinze ndamubajije. Niwaambia nilipomuuliza. Naramubajije na wauliza. Mbega uwo bibona gute? Hamwe no kwimwesha nkagira imishatsi. Nikikata nywele na kuwa na nywele za kawaida. Ngo yewagaye ngo wari waratebeje. Akasema ulikuwa kawia. Ngo wari waratebeje. Ulikuwa kawia mama. Wari waratebeje. Ulikuwa kawia mke wangu. Nimosheje nta ngorane. Wari waratebeje. Akasema ulikuwa kawia kujikatisha. Numvise abishigikiye. Niliposikia kama nani support. Nanje rero Chanda tuma kuumwa. Mimi nikamuitisha naye katanywele. Kuva na kiriya gihe. Kuanzia wakati huo sindarota mpindura imishatsi. Sijaota nikibadilisha. Sibi hariyo n'umunsi narota. Kuna wakati mwingine nimeota. Ndota bansutse. Wakinisuka. Cyambyuka ndiko ndarira.
nikaamka na ninde yashiriye ko bibimeshe nani ameweka hii ninde yabishiriye nani ameweka hii bisigura ngo maana yake sindapfa nongeye kurota mfise imishatsi sijaota tena na kuko kwa nini biradutesha umwanya inatupeleka muda nariko ndasoma mvuga ngo nilikuwa nisoma neno nikisema kwitwararika iby'umubiri bizana urupfu kujihadhari ya mwili huleta kifo kwitwararika iby'umubiri bizana urupfu kujihadhari mwili ariko kwitwararika iby'imwemu lakini kujihadhari mambo bizana ubugingo leta uzima n'amahoro na amani kwitwararika iby'imwemu kujihadhari roho bizana ubugingo n'amahoro huleta uzima na nimuze amani bakenyezi so akina mama kwitwararika iby'imwemu kujihadhari nayo bizoduha ubugingo biduhe n'amahoro mu mitima duce tuyaha abandi na tunapatia watu wengine abapapa muri hano akina baba kwitwararika iby'imwemu tuzogira ubugingo tugire n'amahoro muri twebwe haleluya ufise amahoro urayatanga ukiwa na amani unayatoa ufise amahoro uyaha abandi ukiwa na amani unapata wengine haleluya umurongo w'indwi uravuga ngo namba 7 inasema kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanga Imana kwa maana kujihadhari ya mwili huleta kumchukia kwitwararika Mungu iby'umubiri gutera kwanga Imana kujihadhari ya mwili huleta kumchukia Mungu ariko kwitwararika ngo kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kwa sababu inaleta kutokusikia sheria za Mungu kandi kudashobora kuvyumvira na uwezo kati kandi abaganzwa n'umubiri ntibashobora guhimbara Imana abitwararika iby'inyuma ibi bigaragara haya ya mwili ya nje tukitwararika kugaburira estoma yacu bikatubuza no kwisonzesha inatusimamisha tusifunge mu kubwo kwitwararika estoma zacu na mwili ego arabanga kwisonzesha ngo bokonda kufunga kwa sababu wanaweza kukonda abandi nabo bakabiheba kubirya wengine wanaacha batariko baranase hawajifungi ngo barabe ko bogira kabiri slim bagira kabiri wewe na shape ubwiza buva ku Mana uzuri hutoka kwa Mungu ubwiza uzuri buva ku Mana hutoka kwa Mungu yawe ubwiza bwava kubera twikora ungekuwa kutokana na kujipamba yemwe njengira nta nuwo ndamutse mimi wasingekuwa nanisalimia none ko ataga poudre nisiga kwa sababu siweki hiyo nta mwanya poudre neje hainichukui muda mbega murazi cyambugije kwisiga poudre cyangwa make up au make up kurira kuko umunsi umwe siku moja sinzi ukuntu nikoresheje ibyo ntahora nkora nilifanya mambo sijafanya mfata ka make up nikakuchukua make up ndashira ko ngo ntonze mu rusengero kawepa kanisani ruwanje irashuha ikaja nkashaka kurira nahitaji kulia nikasema machozi yatachusha make up nashaka kurira nilipotaka kulia amoso utachashunguka muri make up na make up nikasema vipi ndabihevye na n'uyu munsi na leo nimba hari ahantu ho ntashobora kuyishira ko na tubiri kana kuna sema basi niyo ngiye mu rusengero nikienda kanisani nta bimbutse kurira iniziwie kulia bimbutse gutambira Imana ngo yaje uzubona batwishizeko mnaona wamefanya nibihanagura gutya nk'abandi hawajifuti kama wengine wao wanafanya tu aho rwanjira rembye sasa rwanje imekuwa sawa notambi yashu yochije nikicheza sana jasho inakuja ewe ibi bizana urupfu haya huleta kifo kenshi usanga byaduteye no kwanga Imana yanaleta kutokumpenda Mungu ariko sinaje kubabuza kuyikora sijawaambia msijipambe emwe bamama mumbabarire ndasabye imbabazi sinaje kubabuza kuyikora sijawaziwia kujipamba nimwikore mujipambe mugabi raporo lakini uzoyitanga utaona ripoti Imana idufashe Mungu atusaidie reka mpeze ngoja nimalize hemwe nyinyi mumbabarire cyane reka mpeze nariko ndavuga ko umutima ari uzobona Imana nikisema moyo ndio utamwona Mungu twitwararike tujihadhari ibijyanye nuko imitima yacu mambo ya moyo yova mw'ibyiza batatoka mambo mazuri ibyiyumviro bikaba byiza mawazo yawe mazuri ibyiyumviro bikaba byiza mawazo yanakuwa mazuri ibyo twifuza bikaba byiza akaba ari byo biba mu mitima yacu hanyuma tugaca dusohora ibyiza mazuri dusohora ibyiza mazuri tutowe nje ushobora kwama ibyiza uweze ukawa mu mutima hari iyo mwibi uweze ukawa na matunda mazuri wakati ndani wewe ni mchafu oya
ntushobora no kwama ibibi Uwezi ukawa na matunda mazuri. Umutima hariyo Mabaya, bwiza. wakati ndani yako kuna mazuri. kandi rero Pia sasa bazotumenyera kuri ivyo vyamwa nyene. watajua wewe ni nani. Bazoraba ivyo wamye. Wataangalia matunda yako. Nuko abantu bamenye imitima yacu. Ndivyo watu wanajua roho zetu. Nuko bamenye ibiri mu mitima yacu. Wanajua yaliyopo ndani yetu. Baraba ivyo twamye. Wanaangalia tu matunda yetu. Nuko rero Imana idufashe. Mungu atusaidie. Turinde imitima yacu. Turinde mioyo yetu. Kuruta uko tworinda ikindi cyose. Zaidi tunavyolinda kila kitu. Twitwararike. Tujihadhari. Ibivyibusha imwemu. Yanayonenepesha Ibivyibusha imitima yacu. Yanayonenepesha roho. Usomye mumbabarire ndahasome gato. Ukisoma ngoja mimi nisome na waomba nisome. Aha mu Migani Methali muri iki gice cya 4 nyene. 4. Mu gice cya 4 4. usomye ku murongo wa 20. Ukisema 20. Haravuga ngo Wanasema mwana wanje mwana wangu shira umutima ku majambo yanje. weka moyo wangu juu ya maneno yangu. Tega ugutwi ukuvuga kwanje. Sikiliza maneno yangu. Nibikave imbere y'amaso yawe. Isitoke mbele ya macho yako. Bizigamira imbere mu mutima wawe. Yatunze ndani ya moyo wako. Umviriza ivyo yavuze azigamira mu mutima. Sikiliza aliyosema ya kutunza ndani ya moyo. Na majambo maneno ava mu kanwa k'Imana yanayotoka ndani ya moyo. Amajambo y'impanuro nziza. Ya mashauri mazuri. Tega ugutwi nisikilize wumva uko mvuga ninavyoongea. Nibikava imbere y'amaso yawe. Yasitoke ndani ya muyandi majambo. Kwa maneno mengine kusoma ijambo ry'Imana. Kusoma neno la Mungu. Tuvyamemwo. Tuyaishi. Kuba mu ijambo tuvyamemwo. Neno tuliishi. Umurongo wa 22 pale mstari 24. Uyu wa 21 avuga bizigamira imbere mu mutima wawe. 21 anasema tunza ndani ya moyo wako. Ibi vyagezwe. Hizi sheria tubizigamire mu mitima yacu. Tuzitunze ndani ya mioyo yetu. Bizoturinda gucumura. Bitaturinda kutenda dhambi. Nkuko Dawidi yavuze. Kama Daudi alisema. Mwanabitsi ijambo ryawe mu mutima. Nimehifadhi neno lako ndani ya moyo wangu. Sinzi ivyo bifise yuno munsi. Ili nisikutende dhambi. Sinzi ivyo wabitsi. Sijui umehifadhi nini wewe. Wabitsi ki mu mutima wawe. Umehifadhi nini ndani yako? Wabitsi ki. Umehifadhi nini ndani yako? Wabitsi ki. Umehifadhi nini? Aravuga ngo nabitsi ijambo ryawe mu mutima wanje. Umehifadhi neno lako ndani ya moyo wangu. Ngonoye kugucumurako. Ili nisikutende dhambi. Ibi ni ijambo. Niryo dukwiye kubika mu mitima yacu. Katika tuweke ndani yetu. Ijambo. Neno. Niryo dukwiye kubika mu mitima. Katika tulinde ndani ya moyo wetu. Kubika mu mutima bakugiriye nabi. Usiweke ndani ya moyo wako aliyokutendea mabaya. Reka kubika mu mutima bakubabaje. Usiweke ndani ya moyo wako aliyokuumiza. Reka kubika mu mutima bakwimye ikina kiriya. Usiweke ndani ya moyo wako aliyoko. Harabantu basaza. Kuna watu wanazeeka. Baguma bibuka. Wakifikiria. Abanse kubarihira amashuri. Walioacha kuwaripia shule. Abanse kubagurira karato kumbure. Walioacha kununua kiatu. Yerekana navyo. Bekana navyo sohora. Reka mu mitima tubikemwe ijambo. Tuweke neno ndani ya moyo wako. Bizoturinda gucumura ku Mana. Bitatulinda ku. Niwagenda ngugiye kugwa mu cyaha. Ukienda kuangukia dhambi. Ijambo rizokubwira ngo bibi. Neno likakwambia hapana. Kirazira. Hapana. Kubera urifisi. Kwa sababu wewe unalo. Uyu munsi tubikamwe ibintu. Leo tunahifadhi. Kandi ijambo turakwiye kuribika mu mitima. Tuliweke ndani ya moyo yetu. Umviriza 22. Kuko bibera ubugingo ababironka. Kwa maana huwa uzima kwa nayo yapata. No kunonoka mu mibiri yabo yose. Hata watu kuwa wai bibera ubugingo. Inakuwa uzima. Abashoboye kubika ijambo mu mitima. Waliohifadhi moyo. Impanuro nziza mu mitima. Mashauri mazuri. Bibabera ubugingo. Huwa uzima. Bibaha ubugingo. Huwapatia uzima. Bikabaha no kumererwa neza. Na kujisikia vizuri. Ndani ya miili yao. Urazi ko wari umuti. Unajua kwamba hiyo ni dawa. Kubika ijambo mu mutima n'umuti. Ukiweka neno ndani ya moyo wako. Kumviriza amajambo y'Imana n'umuti. Kusikia maneno ya Mungu ni dawa. Umuti twoha imibiri yacu. Dawa ya kuweka ndani ya moyo. Simwe mu gusironka. Sio leo tu. Simwe mu gusivyibuha. Sio leo tunayonenepa. Bituma n'imibiri yacu. Inasababisha na mwili. Inonoka. Kuwa wai. Abumva ijambo ry'Imana. Wanaosikia neno la Mungu. Biyubura mu nkomezisha. Wao wanajibadilisha abumva ijambo ry'Imana. Bahindurwa basha ku munsi ku munsi. Wanabadilishwa kuwa wapya. Bakanonoka mu mibiri yabo. Wanakuwa wasafi. Haleluya. 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 Ndabona ko mudakoma reka nihere. Naona ninyi hamusemi. Ngoja nimalize. Nabarambiye. Nimewachosha. None ko mbona umengo siho muri. Kwa nini hamuongei? Mvuze ko ijambo riduha kunonoka wari kuvuga ngo amene bimbere uko na jewe. Kisema neno linakupatia. Aho ndio nari kumenya ko ari huri. Hapo ndio nari kumenya ko wavyumvise. Lakini nipo ndio umesikia.
kubika ijambo mu mutima, kuhifadhi neno la Mungu ndani ya kuzigama moyo, ijambo mu mutima hifadhi neno ndani ya moyo, biduha ubugingo, maana ndipo bikaduha no kumererwa neza mu ndipo mubiri. takuwa sawa na mwili. Haleluya, Pigie Bwana makofi na vigeregere. haleluya. Amena. Muve hasi dukoma amashi Tusimame duhagaze. tumpigie Bwana makofi. Haleluya, Tusimame tumwekee Bwana makofi. Imana, Tumwekee Bwana dukomere makofi. amashi Imana, Tumpigie Bwana makofi. dukomere amashi Keyboard Imana. mpigie Bwana makofi. Mu bihimba byose yaduhaye, Kwa kila kitu amefanya. yaraduhaye Wapiga umutima, muziki umuje huku. yaraduhaye umutima, Ametupatia uhai. yaraduhaye Ametupatia umutima. uhai. Haleluya, Amena. igihimba gikomeye, igihimba gikomeye. Now, kiungo kikubwa. Haleluya, Amena. reka rero dusenga Imana, Tumwombe Mungu. dusenge. Umutima wawe sinzi birimo, Sijui ndani ya moyo wako kuna nini. sinzi ibimazemo iminsi, Sijui kuna nini. sinzi ibyo wabitsemwo, Sijui umehifadhi nini. ariko Lakini icyari kidukwiriye kilichokuwa kinahitajika, kwari ukubikamwo ijambo. uweke neno. Mbega twobika ijambo gute Tuweke neno vipi tutanalisoma? bila kulisoma? Erega mu minsi ya nyuma Najua siku za mwisho abantu ntibariko barasoma ijambo, watu hawasomi neno. kirengazuba Jioni abantu ntibariko barasoma watu ijambo. hawasomi neno. Ni ugukunkumura Bibiliya, Ufungu wa Biblia. abantu biruka. Watu Hari umuntu wanakimbia. wobwira gutamba Mtu ukimwambia gatamba kucheza karirimba mugabo anacheza. Bibiliya Lakini Biblia ku munsi adasoma kwa n'ijambo na siku rimwe. hasomi neno. Basha, Lakini ndabinginze ninawaomba na tugire washauri umwete wo gusoma tuwe na ijambo, bidii ya kusoma neno. bizoturinda gucumura. Itatuzuia kutenda dhambi. Tugire umwete wo gusoma Tuwe na ijambo, bidii ya kusoma neno. bizotuma tumererwa neza no mu mibiri yacu. Kuwa na wanono. Ijambo Neno rizotuma tugira ivyiyumviro vyiza, itasababisha tuwe na mawazo mazuri. tugire ibigumbagumba vyiza, Tutakuwa na maneno mazuri. riturinde kwifuza ibibi. Tunatamani mambo mazuri. Nitwasoma ijambo Tukisema neno. rikaba muri twebwe rigwiriye. Ikiwa ndani yetu ikiwa Niyo sawa. mpanuro Pawulo yahaye Ndiyo shauri abanyefeso, Paulo amewapatia ijambo Efeso. ry'Imana Neno la Mungu ribe muri mwebwe liwe ndani yenu rikwiriye, likiwa lingi, ririmo ubwenge likiwa na bwose. hekima yote, Sahandi ribasi muri sio sehemu estoma, nyingine tu, sio estoma. nirija muri estoma, Haliendi kwenye tumbo, siho ribikwa. haliwekwi. Abavuze ngo ribe muri mwebwe, Wamesema ndani yenu, n'andi majambo ribe mu mitima yanyu, liwemo ndani yenu ya miili yenu, rigwiriye, ndani ya roho zenu, ryuzure imitima likiwa yanyu, limejaa, riganze imitima yanyu, liendeshe hanyuma roho zenu, rirongore imitima liweze yanyu, kuongoza roho zenu. rizobarinda guca. Haleluya. Haleluya, Amen. duze ikiganza cyawe Haleluya. Ninaitwa Chimko. cy'iburyo, dusenga Imana, dusenga Imana ubanje kwiyumvira ibiri muri wewe. Muhumurize abakomeretse, Wiyumvira ibiri muri wewe. mubabwire bazebane. Dufise Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura, ibata idukuramo. Ikiganza kikiri hejuru, Wakati mkono kali juu, uhumirize amaso yawe, funga mikono yako, wiyumvire fikiria ibimaze iminsi mu mutima wawe, yaliyomo ndani ya moyo wako, ibiganje umutima wawe, yanayosumbua moyo wako, bigaragarira mu byo witwararika ku munsi ku munsi, yanaonekana unayoyathamini sana, ibyo witwararika ku munsi ku munsi unayathamini kwa siku kwa siku, biragaragaza ibiganje umutima wawe. inaonyesha yanayo. Sinzi ibyo ari byo rero, ariko wewe urabizi, Lakini wewe unajua, ariko wewe urabizi, wewe unajua, urabizi, unajua, urabizi. unajua. Reka rero dusenge Ngoja tuombe. uyu mwanya, Leo wakati huu ndagomba uhindire hanze, naomba ufukuze sana, usohore ukemee ivyiyumviro bibi mawazo byose mabaya yote byoba muri wewe, ndani yako, usohore kukuza ibyifuzo bibi mawazo mabaya byama bikuzamwo. ambayo yanakuja. Hari abantu mu buzima bwabo Kuna watu ndani ya maisha bama yao bifuje gusambana, wanatamani kuzini, hariho n'abama batubwira ngo tubasengere, wengine wanasema tuwaombee. ngo nguma nifuza gusambana, Natamani. hari abaguma bisambanya. Wengine Ico ni wanajizinisha wenyewe. icago cyateye Dhambi abantu mbaya imekuja ndani ya mu watu, nzu y'Imana, ndani ya nyumba ya Mungu, abasore, inkumi, vijana na nini, abamama, bapapa, Mama nasanze na nabo baba. nyene hari abo na byateye wao wamepigwa na kwisambanya. kujizini. Imana idufashe, Mungu atusaidie. bikaba ari byo biri muri wewe biguma Kama bizunguruka, yako ndani yako nazunguka, kwifuza iby'abandi, kutamani mambo ya watu wengine, ibyo byose, ubusuma, wizi, inzigo,
ishari, kuwa na hasira, ugwango, chuki, ishavu. hasira. Arabaganzwa mu mitima yabo n'ishavu. Watu wendeshwa na hasira. Ivyo bigaragara Hayo iyo wenyewe. habaye akantu na gatoya, Ukiwa kitu kidogo, ishavu lica riseruka n'ingoga. hasira inaoneka sana. Nangira ndagusabe, Ningekuomba tuzi sana. ikiganza cyawe dusenge. Pandisha mkono tuombe. Dusenge. Pandisha mkono tuombe. Usubire mwaya majambo, Rudia dusubiremo maneno kandi haya. tuvuge cyane, tuvuge ngo Mwami Yesu. Sema Bwana Mungu. Tuvuge cyane, Mwami Tuseme sana. Yesu. Ndi imbere yawe, Niko mbele yako. umutima wanje Moyo wangu urawuzi, unaujua. urazi ibirimwo byose, Unajua yaliyomo. naco no kunyegeza. Siwezi nikakuficha kitu. Mwami Yesu, Mungu Baba, ibi vyiyumviro biri muri jewe haya mawazo ndani yangu bidahuye n'ivyo ugomba, ambayo haenendi na mapenzi yako, ndabisohoye, ninayakimbiza, ndabisohoye. ninayafukuza. Ibyifuzo Mawazo bibi mabaya ndabisohoye. ninayafukuza. Guhera uno musi Kuanzia sasa ndiyemeje ninakubali kurinda umutima wanje kulinda moyo wangu, ibibi vyose, mambo yote machafu, hanyuma ndawinjizemwo kisha niingize ijambo ry'ukuri, neno la kweli, ijambo ry'Imana neno la Mungu ligwire muri jewe, lijae ndani yangu, hanyuma ngira ivyiyumviro kisha vyiza. niwe na wazo mazuri. Guhera uyu musi Kuanzia sasa ngiye kwitwararika ninaenda kujihadhari ivy'imwemu, mambo ya roho, kugira imwemu yanje ili roho yangu ivyibuhe, inenepe, umutima wanje moyo wangu ube mwivyiza gusa, ukaye mambo mazuri, kuko ari maana uzokubona. ndio utakuona. Urakoze Mwami Yesu, Asante Mungu Baba, urakoze Mwami asante Yesu. Mungu Baba. Tumukomera amashi, Tupigie Bwana tumukomera makofi. amashi. Ndani ule wa Baba. Data izina rya Yesu, Mungu Baba, uragahezagirwa, ubarikiwe. ugira neza. Umetenda mema. Turagushima kudukunda, Tunashukuru kunatupenda. ukaturungikira ijambo Unaagiza neno mu mwanya kwa waryo. muda wake. Abari bagwaye mu mitima, Waliopona ndani ya moyo, bagwaye ibyifuzo bibi, wakiwa na mawazo bagwaye machafu, ibyaha, wakiwa na dhambi, guhera iyi saha nyene kuanzia sasa Mungu, ndabasengera ninawaombea ngo bafate ingingo wachukue hatua yo kubiheba, ya kuacha, bafate ingingo bafate yo hatua yo kuhindura ya kubadilika mu izina rya Yesu katika Kristo. jina la Yesu Kristo. Ubugingo bw'umuntu wese Nafsi ya mtu ndabuguhereje, nakupatia. umuganze, Wewe mwongoze. inyota y'ijambo kiu ry'Imana ya neno la Mungu ibe muri mwene Ikae data, ndani yake. igwiriye. ikae imejaa. Ijambo n'iryatubamo Neno letu tukiwa ndani izoturinda gucumura. Tutalindwa Urakoze dhambi. Mana, Asante Mungu. turagushimiye. Tunakushukuru. Icyubahiro kibi cyawe Heshima ni yako. mu izina rya In Yesu, the mighty name of Jesus. amen. Piga Bwana makofi. Haleluya. Nimba hari ubugwaye dusengane Kama kuna Imana. mgonjwa afike Hari tumwombee. igihe dukorana ariko ugasanga umuntu yigoye akaza Unakuta mtu amekuja ariko afise akiwa na magonjwa, umusonga mu mutima, akiwa na magonjwa, afise umusonga mu mubiri. akiwa na magonjwa. Nangira ndaguhe kaze ugwaye, Nakukaribisha tukava. abandi mwicare, Wengine mkae. abagwaye bahaguruke. Ijambo hilo yeye asio liweza. Kwa nini jambo hilo yeye asio liweza? Come on. Kwa nini magonjwa bali hayo yeye asio yaponya yale ya Baba.
ushobora kuba Unaweza kuwa wasize n'umugwayi muhira. umeacha mgonjwa nyumbani. Twizeye Tukiamini birashoboka. inawezekana. Ibyakoreka mu gihe cya Pawulo Yaliyotendeka wakati wa na n'uyu Paulo munsi birashobora gukoreka. na leo yanatendeka. Mu gihe cya Pawulo Wakati wa Paulo uwaza yizeye alikuwa anakuja naamini, yaza yiruka alikuwa anakimbia, azanye igitambara analeta kitambaa, akarondera kukimukoza ko gusa anamuweka juu kugira ngo ili kwamba aze kugikoza ku mugwayi aweke kwenye wiwe. mgonjwa nyumbani. Byose byava ku kwizera Yote ilikuwa inatokana na kwa imani nyene umugwayi. kwa mgonjwa, Nk'uko gukira kwawe maana uponyaji wako nako nyene kugiye kuva ku kwizera kwawe. inatokana na imani yako pia. Rero Sasa. aho ufise n'umugwayi muhira Unaweza kuwa na mgonjwa nyumbani n'uwo bari Bujumbura, hata kama yuko Bujumbura. ndazi ko no kwizera ndi Mimi hano, naweza nikaamini hapa n'uwo bari mu hata Cankuzo kiwa Chankuzo cyanye mu bindi au bihugu, nchi nyingine, ndazi ko no kwizera naweza ndi hano, nikaamini hapa hanyuma bigakore. inaweza katendeka. Reka dusenge, Ngoja tuombe, reka dusenge, ngoja tuombe, ariko wizere mu mutima. lakini uamini ndani ya Iyo moyo. ntambuko wateye Hatua uliyopiga ikubera intambuko yo Iwe kwizera ya imani. yuko hari icyo Imana igiye ya kwamba gukora Mungu anaweza kutenda kuri naenda uyu kutenda munsi, kwa siku ya leo. yuko hari icyo Imana igiye gukora Mungu anaenda kutenda kuri muujiza iyi saha. kwa muda huu. Yesu ko yari ari ejo Jana alivyokuwa n'uyu Mungu, munsi niko na ari leo ndivyo alivyo. kandi niko azohora ibihe Ataishi byose. hivyo. Uko yagenda akiza Alivyoponya. na n'uyu munsi Na leo arakiza, anaponya Bwana. kandi bose yababwira Na ngo wote amewambia genda bibabere nk'uko mwizeye. nenda iwe kama mnavyoamini, Nukuri nawe birakubera nk'uko nawe itakuwa kama wizeye. imani yako ilivyo. Abakozi b'Imana murabisha ibiganza ino, Naomba mfike muweke mikono huku Yes. canke muze mu au mfike huku. Anawaomba mushike mfike hano, huku. mushike Mzunguke hano, mushike hano Hallelujah. mubakikuze. Haleluya. Amavuta Yakobo yaravyanditse, Yakobo ameandika. aravuga ngo Haleluya. ngo namba ugwaye ngo utume ko abashinga ntahe b'ishengero Tuma watu wa kanisa bagusiga amavuta ya Elayo wakuweke mu mafuta izina ya ry'Umwami oliva wacu, katika jina la Yesu, urakira. utapona Mu kwizera kwa imani hiyo. amavuta ya Elayo nayo twagenda, Mafuta ya oliva hatuna, ariko wizere, lakini amini urabona ubwiza bw'Imana uyu utaona neema ya mugoroba. Bwana. Wizere, Amini urabona ukugira neza utaona kw'Imana. neema ya Mungu. Ni muce hirya, Mwazunguke huko nje, mwazunguke. mubazunguruke hirya no hino. Kwa nini jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwa nini magonjwa gani yapi hayo yeye asiloyaponya? Iwe kisukari au ukimwi, matatizo ya moyo, Bwana wangu anatenda. Kwa nini jambo Data mu izina rya Yesu, data mu izina rya Yesu, Bwana Mungu, katika jina la Yesu turaguhaye icyubahiro tunakuheshimu kubw'ububasha na mamlaka waduhaye. ambayo umetupatia. Kristo, utuma abigishwa bawe, watume mitume, wabatumye ibikorwa bitatu, umewatuma kazi tatu: ubatuma gukiza abagwaye, kuponya wagonjwa, ubatuma gusenda abadayimoni, kukemea mapepo, no kubabwira ko ubwami bw'Imana buri hafi. ukiwaambia kwamba ufalme wa Mungu Natwe ubwo karibu. bubasha Na leo ukatupatia warabuduhaye, wazo, mamlaka uratubwira ngo icyo tuzohambira mu isi tukifunga kitu no mu duniani ijuru kizohambirwa, na mbingu kinafungwa. icyo tuzobohora mu isi Tukifungua no mu duniani ijuru kizoba na mbingu kiboshwe. inafunguliwa. Waraduhaye ububasha Umetupatia bwo authority kurambika ibiganza ku ya kuwekea bagwaye mikono kwa wagonjwa, bagakira watapona. mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ndahagaze muri ubwo bushobozi, Ninasimama katika nsengera wazo. aba bantu bagwaye Naombea wagonjwa. mu izina rya Yesu. Katika jina la Nta Yesu. ndwara idakira Hakuna ugonjwa imbere usiopona. yawe, Mbele yako. imbere yawe byose Katika jina la Yesu, birashoboka. katondekana. Nizananiye abaganga, Aliyotsinda abaganga. wezikiza Weko unapona. amakansere bavuga ko adakira, Kansa inapona. imbere yawe arakira. Mbele yako kansa inapona. Sida bavuga ko idakira, Ukimwi wanasema. imbere yawe irakira. Mbele yako inapona. Hariho abadushingiye intahe, Wengine wamesema. twabonye wakijije, Wametoa ushuhuda uri umuganga wamepona. mukuru, Wewe ni mganga ukiza mkuu. indwara zose. Wewe unaponya magonjwa Jehova yote. Rafa Wewe Rafa, niryo Jehova. zina ryawe, Jina lako. mu izina rya In the Yesu. mighty name of Jesus. Turarambitse ibiganza kuri aba Nawekea bantu, mikono wagonjwa hawa. turarambitse ibiganza kuri aba Tunawekea bantu. mikono wagonjwa hawa. Ndatuye gukira, Nasema ndatuye uponyaji. kubohora, Nasema kubohoka. kufunguliwa.
wa diabete ndagutubije umuriro w'Imana wabivyimba vyo munda ndaguturije umuriro w'Imana hypertension ndayiturije umuriro w'Imana izina rya Yesu ingwara yose yariboshiye umuntu ndayiturije umuriro w'Imana yabayimaranye imyaka myinshi uyu mugoroba ndayishize ku iherezo izina rya Yesu ndamagaye umuriro w'ubushobozi umuriro w'Imana umanukire kuri aba bantu umanukire muri iyi mibiri uturire ingwara zose uturire ingwara zose uturire ingwara zose imyuka mibi abadayimoni bateye imibiri mu izina rya Yesu imyuka y'abapfumu n'abarozi ndayituriza umuriro w'Imana mu izina rya Yesu abari hano n'abatari hano abagwariye mu mazu yabo abagwariye mu bitaro turabizereye mu izina rya Yesu turatuye gukira turatuye kubohoka mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndatuye kubohoka ndatuye gukira ibitwara by'akaronda ibitwara bituruka mu babyeyi mu izina rya Yesu ndabiturije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu ingwara zo mu maraso ndazisanganguye ama infection yose ndayaturije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ubumuga bwose ndabuturiza umuriro w'Imana ubumuga bwose ndabushira ku iherezo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu kwizera akira gukira mu kwizera akira gukira mu kwizera akira kubohoka mu kwizera akira inkome zisha akira amagara meza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu akira 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 gukira akira gukira akira amagara meza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tuvuge twese ngo amen amen abari bagwaye muvuge ngo amen muzungagize ibiganza mushima mwakira gukira mu izina rya Yesu amen genda bibabera uko mwizeye haleluya katika jina la Yesu amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. izina ryiwe we weka urarizi jina mwenyewe unamjua mwami Yesu Yesu Kristo. uyu munsi Jioni ya leo ndatahuye nimeelewa kwamba kwamba msamaha ari wo muti nkwiye kunywa ambapo ni dawa naweza kumeza kugira ngo nkire mu mutima ili niweze kupona moyoni umutima wanje roho yangu